hari benshi baryamye babyutse ariko jewe nagiriye ubuntu bugitse ku wundi iyi saha ubuzima ndahema umwuka w'abazima. Icya kabiri nshimira Imana, ejo navuye ngaha ngeze mu nzira tugeze munsi y'ipoto y'amatara icyaka k'umuriro hanyuma muri uwo mwanya nta na kimwe twabaye, ariko si kubw'inkomezi zanje ni kubw'uburinzi bw'uwo mu ijuru bwari bundiko, kuko iyo ataba we ntari kwaka nkahera, ariko kubera uburinzi bwiwe iyi saha n'aka kanya nicyo gituma mpihera umwuka w'abazima. Mumfashe munkize amashyi, mukomere amashyi Umwana. Amen, amen. Ongera Imana amashyi cyane. Amen. Turi gutangaza bikomeye kuko benshi birirwa baraturikwa n'umuyagankuba, ariko Imana yamusimbije icyo cyago ni iyo gushima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nanjye nabafite ishimwe ryinshi mu mutima wanje. Imana yahora ibitangaza sinongera ntibabwiye. Muri icyo gitangaza rero ndashaka ndabibiri ibanga yo gukorera Imana mu buryo bwo gutanga 10. Haleluya. Amen. Murantunga gatowe murantunga. Haleluya. Ndashaka kubwira rero ubushize nari maze iminsi myinshi cyane nta n'amaproje nkora kuko je nizi ibintu bijanye no kubakisha. Muri rusange ni umuenjeniyeri. Niba tubisi nta n'amaproje nkora. Ama ubushize ndabona udufaranga ntangiza gutanga ikigira 10 aho nabwiza gutanga. Meje gutanga she muri message mu telefone anyandikira ndagende tuvugana ndafise akanushaka kunyubakishiriza. Haleluya. Amen. Ndio bano bishimira Imana kuko Imana ngori itangaza ntari bose nanda diteze ubunya benshi bari yakirize, ariko Imana ngiriye neza iramye upurushi. Haje bisibiri zamono yunda nambari yatsinda keneye nanje akantu umureno ndagira twavugana usanga n'amaproje manini bana bora gushima Imana amashaka usanga nani mumera amashimana. Amen, amen. Hari bakazi sokre kugira ngo utange ikigira 10 cyangwa utanga amashikanwa, ariko kandi ivyugurura ibyawe byugaritse ni byinshi. Amina. Ntuzishinga amasengesho gusa si yugurura ibyawe byugaritse. Hariho gukorera Imana, hariho gutanga amashikanwa, hariho gutanga ibigira 10, hariho kubakira Imana, hariho ni byinshi. Amen. Icyo ni kimwavuze kuko je narabonye igitangaza kivuye mu gutanga ikigira 10. Amen. Jesse nigera sonza kandi sinzosonza no kuri. Amina. Sinzigera sonza. Ibyo twarasezeranye. Amina. Kuko nzotagira Imana ikigira 10 nayo izomenyera ubuzima bwanje. Amen. Ndabizi ko Imana izokimenyera ubuzima bwanje kuko namaze kuvuga ni ikigira 10 si canje. Icyo rero namenye ibanga mu kigira 10. Nawe uramenye ibanga mu kindi kintu. Amina. Hariho umuntu atazi na kimwe azi yuko kugira ngo heza gigwara gutonda mu isengero gusa ugasenga ekada atana kimukora oya ukwizera kutagira ibikorwa kuba kugiziki kuba gupfuye. Amina. Amen. Ni mu mwanya tugira dutangira Imana amashikanwa n'ibigira 10. Ariko avuze ibigira 10 no babwira je narigeze kuba afise umugwiza tunga yarafise amafaranga menshi cyane, yari mu actionnaire ba Interbank. Hanyuma haragera igihe arakena gose mbere aja kwitapi. Urabona uri mu actionnaire wa Interbank. Hanyuma aranagwara agwaye hamwe yihevye yageze kure. Amina. Ariko yari umwizigirwa kukigira 10. Aregera umuhanuzi w'Imana aramubwira ati wapi wowe wicara utekereze wakenye ugeze kwitapi ariko ntibizoherera ngaho. Amina. Bijana no kwizera ibyo baba kubariye. Amina.
rimwe afata imodoka aragiye kwivuza mu Rwanda, hamwe yaherewe rwose yiyumvira n'amafaranga y'ibitaro aza kuriha, yari yagiye asengewe n'umuhanuzi. Umuhanuzi aramubwira ati wowe uragenda kwivuza, igikorwa gisigaye si gwawe. Amina. Hari igihe Imana ikubwira ati igikorwa gisigaye si gwawe, nikiba ari gwawe kuko inzira icishamo ntayuzi. Amina. Uwo ndamuvuga kuko yari data wacu, yaterereje udufaranga tukwivuza, ariko urumva kuba wari umu actionnaire wa Interbank yamugaterereza. Ageze Bugarama ariko araduga mu Rwanda, aza yumva telefone. Wowe uri telefone ati ndagukeneye, ntunkenere ndiko ndaduga i Butare, ngiye kwa muganga. Hanyuma aramubwira ati ibyo nibyo byose urarugarutse, ati bishobotse ndagaruka, vuga bidashobotse nzogaruka cyane, ariko ntuzurengane utandavye. Yari ndamutelefone Directeur General Gera wa Interbank. Amen. Aramubwira ati wewe uri naka, ati ndi naka yiti. Ati ndaragwaye, ati ubu rero ndiko ndaja kwivuza mu Rwanda. Acaramubwira ati wewe mwibuka ko ndabwiye ko yasengewe n'umuhanuzi mbere y'uko agenda. Acaramubwira ati wewe icyiza wakoreye Interbank naho igeze gahagushika ubu ntibishoboka ko byijana uko. Twaragize inama ejo tuja dusanga yuko ibyo ari byo byose twoterateranya tukongera tugakura muri banki tukaguha 100 miliyoni. Amina. Amina. Yaciye akata wewe wasubira kugenda ibitaro. Amina. Yaciye akata aragaruka ati nateratirira n'ijundufaranga two kuja kuri ibitaro. Bariko bandondeza 100 miliyoni. Ore kare yasubiye inyuma akasapi Bugarama, aca aragaruka aza gutora 100 miliyoni. Amina. Uwo munsi twateranye muri ayo materaniro atari umunsi w'abasengesho, dushaka ikigira 10 ca 100 miliyoni. Wewe profete yorindira kuw'Imana habonetse ikigira 10 ca 100 miliyoni, reka gufyina abantu. Uwo munsi twateranye turindira asha dushaka gushimbagiza Imana ibyo yakoze. Amina. Amina. Ibyo mwene data Samuel ababariye nuko yazi imbaraga zikigira 10. Amina. Ntugasuzugure nawe utora ikintu Imana izoguhezagirira muri ico nyene. Amina. Amen. Ikigira 10 wagitoye vumwizigiko. Amina. Hari abo tubwira ibigira 10 ngo bagaburiye profete, umugaburira umuravye ingene asa arakeneye umugaburira. Amina. Umuravye ingene asa murabona ko akeneye umuterera. Amina. Ariko uzi sokre yavyo arabikora. Amen. Uzi sokre yavyo arabikora kuko abazi icyo arondera. Ni neza yande, ni neza yawe, si neza y'umuhanuzi. Amina. Si neza ya pastori, oya, si neza ya pastori, ni neza yawe. Wewe uragwaye ushaka gukira, gira icyo ukoze. Wewe urarondera akazi, gira icyo ukoze. Hariho abantu bakunda guha umuhanga Imana. Mana niwangirira iki nanje umushahara wa mbere, ukira kumva umunsi wo guhembwa yewe uba wamaze gupanga icyo ukoresha. Amina. Imana